nibyo navuze yuko ndi umugore wo mu rugo ariko hariho ibintu usanzwe nkora ndagira maquillage nkuko mubibona nije nimakiye nkuko mumbona ni ibisuko nije nabyisutse naho ndi uwo mu rugo murumva yuko hariho byinshi nkora. Umukenyezi mu rugo ategetse kugira amavision yo kubona kure, yo gushaka gushika kure, kubona urugo rwiwe ruteye imbere muri ibice bibiri kandi yabishizemo ishaka. Rero nibona yuko ejo canke hirya ejo nibona kure cyane yuko nzotegereza kugurura ahantu ivyo bintu nkorera mu rugo nkabasha kubikorera hajya handi bantu bari nkasohoka. Umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Hello guys, uno munsi twatewe iteka nababwiye ko ndaryohewe numva afise umunezero uhava uba boom kubera uno munsi nababwiriye ko turi muri conference de leadership féminine entrepreneuriat. Uno munsi ubu nyene naho twakiriye umujemariye ubona ko no mubebe yaje yatewe iteka ryo gutumirwa muri iyo conference. Afise byinshi ashaka kutubwira, yoba yumvise agiye gufasha mu kibano. Abanza twibwira izina rye. Karibu cyane. Ku mazina nitwa Umukenyezi Justine, nkaba natewe iteka kumutumire muri festival ya twakoze kuri uno munsi. Murakoze cyane. Justine ninde? Afite abana bangahe? Mu buzima busanzwe akora iki? Justine ni umumama yubatse n'umugabo umwe. Yes. Nkaba mfise n'umwana umwe nkuko mubibona turi kumwe ngaho. Hama bijanye n'akazi ka misi yose ndi umukenyezi mu rugo. Sawa, muri ico gihe turi mu kivugo kivuga ngo femme champion. Umukenyezi abona kure, donc afite amavision, abona ase avuga ati wavuze ko umumama wo mu rugo mugabo mu rugo siho wagenewe. Ufise vision zahe? Ufise vision zo kuba umu-entrepreneur. Nibyo navuze yuko ndi umugore wo mu rugo ariko hariho ibintu usanzwe nkora ndagira maquillage nkuko mubibona nije nimakiye nkuko mumbona ni ibisuko nije nabyisutse naho ndi uwo mu rugo murumva yuko hariho byinshi nkora kandi nkabikorera mu rugo. Batubwiye ko hindura ingendo. Umva no munsi ubikorera mu rugo. Muga mu rugo sinibaza ko abantu bakumenya, nibaza ko iyi conference ntabwo yazihuse. Yabatubwiye umuntu ya presence yavuze ko uko twaje atari ko tugiye kuguma. Rero nibaza ko tubwira ati jewe guhera uno munsi hari inyota mbanye ngaha basi inzigo y'ishaka yo kuba umuntu aviza kure. Mu bisanzwe nkuko twabyumvise umukenyezi mu rugo ategetse kugira amavision yo kubona kure, yo gushaka gushika kure, kubona urugo rwiwe ruteye imbere muri ibice bibiri kandi yabishizemo ishaka. Rero uko ndabibona mu bisanzwe ntitwifuza kuguma hajya nyene kuko twibona kure kugura salon de beauté kubera birateye imbere. Abakenyezi turi abantu bakunda gushaza muri ibice bibiri. Rero nibona yuko ejo canke hirya ejo nibona kure cyane yuko nzotegereza kugurura ahantu ivyo bintu nkorera mu rugo nkabasha kubikorera hajya handi bantu bari nkasohoka. Wow, murabyumva ko no munsi abamama twagiriwe amajwi yo gutumirwa muri conference ntitugiye kuvyorosha. Mutwitege ko ngaho hanze tugiye kugira ibitangaza. Muri ico gihe batubwiye ko twoja hamwe n'abandi kuko je nawe turugingo rufatanya. Urumva ko uzi gusuka, urazi kugira makeup. Muri ico gihe uratunze telefone. Iyo telefone yawe mbega urayikoresha icyo utegerezwa gukora muri abantu barindira ko your husband akubwira ngo I love you sheri cyangwa nakurungikiye message yari mikashi
wibaza ko telefone yawe uratunze telefone urayikoresha iki kugira ngo ugire strategy zo gusohoka mu rugo ukaja ahantu hiyaguye. Mu bisanzwe telefone yanje iramfasha muri byinshi kubera no gutinyuka kugira nisuke niho nakuye inspiration kuri YouTube kugira mbashe gufata crayon mvuga ati uno munsi have makiye ndabe babigenza gute n'ibisabwa. Telefone yanje cyo kwandika ama message cyo gupostinga ndaraba isi igeze hehe. Bamama uno munsi bakwigishije ko telefone atari yo gutrikota, atari yo gushaka stati. Hariho n'abashaka kuri stati bamaze kubibona babayeho bari mu gutukana kuri stati, babayeho bari mu kwerekana ko uno munsi nahinduye look, uno munsi nambaye neza. Bamama dusohoke muri ivyo dukore muri ya telefone harimo akazi. Uno munsi niba mpagaze ngaha kuri imbere yanyu ya kamera shize amana, hariho nabikuye kuri YouTube, hari habo nirefeye ko ndabona ko nabo bisohotsemo. Uyu urumva yisohotsemo yarabonye makeup aravuga ati kiro bayikisha, kandi nashaka ndabwiye ko makeup no munsi iri mu bintu biriko bihurumbirwa n'abagore. Rero uno munsi tuko turi muri edition turisanzuye turaryohewe. Abantu bo kwifuza bo gusanga abantu bonyifuza aho bonsanga no contact yaje yishireko ni 61 031 201. urafite amamateriel akwiye kubera aba bantu badukurikira ko bayisume harimo bazogira maquillage, hari abazo bafite amaembere mahuno munsi twagukeneye wadusize. Urafite les matériels zikwi igikoresho kubera ndibaza murabona ingeneza. Wow, najeyo yangize myiza. Murakoze rero twari kumwe n'umukenyezi w'umwizigirwa amaboko igihumbi yabibwiye. Ciao.